hanyuma itsita rukaguhema amafaranga kubera ko utora uburundi. Reka rero turabe ni gute account yawe ya LinkedIn yoba sekirize ukayikotesha wumva yuko ufise umutekano mu mutima wawe yuko account yawe wayigumanye. Ni ibihe bintu wokora? Mbega ni icyo kintu wokora? Bano wanyiba We Talk Business, I'm back. Ni Shadow kwa kunyene misi yose mwamana kuri We Talk Business. Ati uyu munsi tugira tuyage kuki tugira tuvuge kuri parti ya kabiri nari nayibemereye yuko nzobabwira parti ya kabiri kuvyo umuntu yokora kugira abandanye acisha amafaranga LinkedIn account yawe iri sekirize zimva mutima. Okay, reka ndabatangarize yuko turiko turabategurira conference zibiri abanyabubanza twashitse iwanyu vendredi. Vendredi ça c'est le 31, peut-être le 9, le 8, je pense. Hein? Nous sommes le 3, oui. Nous sommes le 3, je pense, oui. Vendredi donc, de cette semaine, mu ntango yo kumunani, niho tuzoba turi i Bubanza twahishikiye. Intelligence artificielle yodufasha iki? Écoutez kuba kutundi bwo muri kazoza. Ivyo vyose bizoba bihurikiye muri conference tuzokorera i Bubanza. Tuzoba dufise abatumire benshi cyane gose, harimo n'indongo zishasha z'i Bubanza. Niho tuzoba twibereye itariki 6 z'ukwicenda, tuzoba twibereye i Bujumbura, ikibanza ni muri Sapoderic, niho tuzokorera. Tuzoba dufise conference novuga yuko ariyo yagakura ya mbere itandukanye n'izindi zose twakoze. Abantu mutariyandikisha murahawe ikaze, hasigaye ibibanza bike cyane kuko twasanze twabisabwe n'abantu benshi bivanye n'iyo ushize twari twakoze itariki 28 z'ukwezi kwa 12 2024. Bivanye nuko yari imeze, bivanye nuko yahimbaye abantu benshi, iyo bagumye badusaba guhera mu kwa mbere mu kwa kabiri ni ryari muzosubira gutegura iyindi conference. Niyo mpamvu twaracerewe gato, ariko mutubabarire, niyo mpamvu tuko turashaka gukoresha umwanya. Ibibanza ndibaza harasigaye nk'ibibanza 30, niyo mpamvu tubasaba gushiramo agatege mu kwiyandikisha kugira nihagera mu minsi iza gatoya ntuze kuvuga ibibanza ngo byaheze ngo urogrete. Voilà. Ikiganiro ni LinkedIn partie 2, ingene twocisha amafaranga na LinkedIn. Urubuga navuga abarundi benshi batari bamenyereye umuseze, ariko uyu munsi ndiko ndabona bariko barijukira ku muvuduko novuga udasanzwe. Ikindi kintu nacyo kirimo kirantangaza, haraheze nk'ukwezi ducishije ngaha kuri YouTube ya We Talk Business, tuvuze ivyerekeranye na LinkedIn n'ingene abantu bayihurumbira, ariko uyu munsi tutabeshaye hari abantu bamaze gukora ama account muri uku kwezi kumwe. Uyu munsi ayo ma account ariko arakurikirana n'abantu barenga 300. You know, abarundi navuze nti igihe bacerewe carakwiye, ubu bari ku muvuduko udasanzwe. Turiko turaronka amatemwanyaje menshi yuko abantu batari bazi yuko LinkedIn nesheza abavuga yuko bashoboye kuba atari byo. Ndaza kubashirira link ya WhatsApp ya LinkedIn, muze kwirabira ingene abandi bari barakora, namwe muze kwakura idée de travail. Ukeye urwo rubuga nini gratuitement, hanyuma itsita rukaguhema amafaranga kubera ko utora uburundi. Reka rero turabe ni gute account yawe ya LinkedIn yoba sekirize ukayikotesha wumva yuko ufise umutekano mu mutima wawe yuko account yawe wayigumanye. Ni ibihe bintu wokora? Mbega ni icyo kintu wokora cyotuma abakurikirana urubuga rwawe biyongera? Nibi bigiye kuyagwa muri iki kiganiro. Icambere
ikintu cyotuma aba followers biyongera ku rubuga rwawe rwa LinkedIn cya mbere ni kuba ufise niche y'ivyo upostinga kuri account yawe. Niche ni iki? Si ubwa mbere nagisiguye ku batakizi cyangwa ku bataza kunyurwa n'ingene nza kuba ndagisiguye baze gukurikirana ayandi mavideo nagiye ndacishako. Nibukanye abari kubadukurikirana kora subscribe, kora like nimba wumva bikunyuze kamere. Bihereza abandi mu magroup urimwo, bihereza abandi bo mu kibano wawe, bihereza abandi benshi bari mu bihugu bitandukanye kugira kamere. Akanovera kibiko biramba muri kibiganiro twapostinze ibyo tuba turapostinga uyu munsi nizo tuzopostinga muri kazoza, ayo ma conference tuba turavuga tugiye kwitabira kameme. Ntube wewe wenyine ubimenya ahubwo n'abandi babimenya. Mu gitabo igitutu cy'ubuzima haditse ati umwe wese abe inyungu ya mugenzi we. Amen. Nakazovuge nti yo hataba nakasinari kumenya guteka business. Donc ikintu cya mbere wokora kuri account yawe ya LinkedIn kugira ushobora gukurikirana n'abantu benshi nuko ukora niche yawe. Niche ni iki? For example, ushobora kugenda ku rubuga runaka nka YouTube cyangwa Facebook ugasanga uyu muntu aposta ibintu byerekeye na filme gusa, iyo niyo niche yiwe. Cyangwa ugasanga umuntu arika apostinga amavideo yose yapostinze, ugasanga apostinga ibintu bya football gusa, iyo niyo niche yiwe. Niche ni kijya kintu abantu bakuzi ko kumbuka bavuze ngo naka bakumva wundi apostinga ibi, wundi afite kama content avuga ibi, iyo niyo niche. Nawe rero fata niche yawe aba ariyo bakumenya kuri LinkedIn. Hamwe ninaza kuri account yawe ndovuga ni ngiye kuraba ibigezweho byerekeranye n'ubuvuzi, byerekeranye na football, byerekeranye na business, byerekeranye na digital money, byerekeranye n'ama conference ari karaba, inyigisho ziko zatangwa hirya no hino about business. Cyahingene mind ishobora kuba donc kwaguka about business. Donc abantu bagira ikintu bakuzi, abantu bagira ikintu bazi kuri account yawe. Nimba upostinga ijambo ry'Imana riba ijambo ry'Imana, nimba urumizira mugapostinga voilà, mugabo bibe ivyo nyene apana gucangacanga. Hamwe umuntu aza, nimba umuntu avuga ni jewe ngiye gukurikirana ivyerekeye na cryptocurrency, ama news yose canke crypto mining, umuntu avuga ni jewe n'iki kintu ndagikurikirana ku rubuga rwana. Hanyuma icya kabiri uzokora kugira uronka aba followers benshi no kuba consistent mu guposta kwawe. Apana yuko uposta muri indwi ukazosubira mu uvyimviriye, no mejereza ami kujya dufungura mu gatondo saa sita ku mugoroba canke tufungura uyu munsi nejo najyana n'urubuga rwawe ntirugusonzane rugaburire, nawe niho ruzokugaburira. Donc we connect iki, donc duconnecte ibikorwa byacu n'ubuzima bwacu, tubiha umwanya nkuko natwe tuyoza. Iwomara umunsi umwe gusa utiyoza woca kabiri wumva odere iva kuri wowe itameze neza. N'urubuga rwawe mu gihe udaposta every day, every week, uzosanga donc rutariko, donc bajya bagukurikirana ntibaba bariko barishimira ibikorwa byawe. Donc ufata niche yawe kuba consistent mu guposta, donc ivyo bizotuma ukurikiranwa n'abantu benshi bashoboka. Ikindi ca gatatu kizotuma abantu bagukurikirana ari benshi nuko uzocudika hamwe n'abakoresha urwo rubuga. Mwumve ingene abandi bariko barakora nawe hakure ide, kandi uri mu bandi biragoye gucika intege. Mugabo uri wenyene gucika intege biba byoroshe. Donc il faut se connecter avec les autres, musangije ibikorwa. Icyo kwitondera rero kuri LinkedIn ni giki? Ushobora gukora urwo rubuga karugrowinga ufise vision zitandukanye. Ushobora kuvuga ni jewe nshaka kuzokoresha ukurukotesha, canke meme ntiriwe ndanokotesha, ahubwo jewe ubwanje ndashaka yuko nzohakura ama opportunity. Kuko maze kubona urubuga rwa LinkedIn ni n'ahantu ushobora guhurira n'abandi, kuko
hariho umuntu atoza kwirirwa arakubaza ngo mbega we ngo umuvuga butumwa wapi, ivyo ntakeneye kubikubaza kuko yaramaze kubibona kuri account yawe, azoza akugana yamaze kubona icyo gushaka. Ushobora kuvuga nti umupasiteri runaka cyangwa umuntu runaka ashaka gutumira abapasiteri mu rusengero iwe cyangwa ahandi, igihe azokubona ntazokwirirwa arazana izindi panike cyangwa ibindi vyiyumviro bingana gute, azoba yamaze kubona yuko ico kintu gishoboye. Ushobora kuzoba uri umu businessman wundi akavuga nti ndashaka gucudika nawe, ntuzirirwa aravuga kubera azoba yaramaze kubona mind yawe yuko ari business. But you post about business, you talk about business every day, bizotuma donc we mu kuguhamagara ntazoguhamagara ahubwo uzoba waramaze kumuhamagara kera bibaye n'ivyo posting. Donc hariho rero n'abantu usanga bariko barabaconnect n'abandi, bakabatumira mu conference, bakabatumira mu bintu vya hirya no hino. Hari umuntu nigeze guhanishe ndamubwira nti wewe antake nk'umuprofesseur wa chimie nawe hakurede nimba uri mu yandi madomaine, ushobora kuba umuganga, ushobora kuba muri genda ufate niche y'icyo kintu cyawe ukora, uze ugiposting every day hajya kuri LinkedIn, hanyuma tuze tukurondere tuvugane first uyu muntu yagitinga filme, utu video twose turiko abarika writinga filme, abakina amafilme bazoza bakugane baguha akazi kubera iki babonye ibyo uriko uragitinga. Ushobora kuvuga nti ndi umuprofesseur wa chimie, bazoza baguha akazi bakurondere mu mashuri hehe na hehe canke n'abandi bakurondere kubera bazoba bamaze kubona icyo ushoboye about ya niche yawe, about ya bya bintu uposting. Ushobora kuzoba uri umu docteur utanga amakonsenge n'abantu bakwiye kwivuza, abantu ukarangira abantu aho bakwiye kwivuriza ingwara zinaka na runaka, izo zose ukabishira kuri urwo rubuga rwa LinkedIn, ukazabona baragutumye ku gihugu runaka ati twarabonye ko ushoboye ibi n'ibi n'ibi, akazi ukakaronkeraho aparatire yo kubaka rujya rubuga rwawe. Urubuga rwawe rero ati ushobora kurusekiriza gute kugira nimba account yawe ugikotesheje bashobore kuza baraguha ayo mahera kandi uzi yuko nejo account yawe atakibazo yogira. Icyambere wokora nuko ufata account yawe ukayiverifya. Kwiverifya no kuvuga iki? No gufata identite yawe iri kuri passport cyangwa iri kuri permis cyangwa iri ku ikintu cyose kikuranga, hanyuma ugatanga ayo mafoto yacyo bihuye na identification yawe, hanyuma systeme ya LinkedIn ikakurokonesa yuko uri umuntu, itazokwitiranya nguri robo canke uri kindi kintu. Komsa bizoduza fiability yawe, bizoduza na security ya account yawe. Ikindi kintu cya kabiri gikomakomeye kuri LinkedIn kugira account yawe ibe prosekirize, sikindi no gufata icyo bita Google Authentication. Abantu badatahura Google Authentication nagenda babwira yuko ikoreshwa mu bintu byinshi. Abantu bafise ama account yama exchange ya digital money like Binance, like KuCoin, like Bitget, Nsedo Suite, za OKX, ni vyiza yuko ajya ama account yawe uba waya huji na Google Authentication kugira augmenter security y'ayo ma account. Na LinkedIn rero c'est la même chose, il faut que konti yawe uba warayihuje na LinkedIn kuko uba warayihuje na Google Authentication, bituma nimba naka ari muri iki gihugu ushobora kutana muza akavuga nti nshaka yuko account yawe ya LinkedIn nimba ifise kaba followers bangana uku, nimba imaze igihe kingana uku, shaka kuyigukoda, uzoyimuha ariko les coordonnées principales zotuma ayigarurira ni uzoba udifise. Google Authentication dore muri telefone yawe, email ni muri telefone yawe, no kuvuga uzomuha email kugira yinjire, mugabo kugira umwemere yuko yinjira ni uzovyemeza kuko ni ufise access kuri Google Authentication yawe, ni ufise access kuri email yawe. Donc ivyo byose bizotuma account yawe iba secure. Voilà. No vuga yuko ari ivyo nagira ndabayagisha kuri uyu munsi. Reka nongere ndabatumire kugira subscribe, kugira like, kugira partage, kameme kugira tubandanye twegera imbere. Ikindi cya kabiri no bibutsa n'ama conference abiri twimirije. Conference
twiteguriye ku munsi wa gatanu le 8 peut-être le 8 je ne sais pas si c'est le 8 oui vendredi i Bubanza niho conference tuzoyikorera timu yose ya Top Business, timu yose ya Better Vision niho tuzoba twibereye. Anabibutsa n'itariki 6 z'ukwezi gucenda conference tuzokorera muri Saproderic Bujumbura muri Centre Ville nizobera. Kwiyandikisha biriko birihutirwa cane kubera ibibanza biri trop limite. Nuko nivyo nagira ndabayagishe, nibaza yuko mugende murahanahana amakuru bizodufasha kugira twese tujane mu iterambere. Nagira ndababwira yuko umuntu ashobora gukotesha urubuga rwa LinkedIn rufise nk'aba followers 300 rukwije umwaka ashobora kuronka $15 canke $20 canke meme $25 par semaine. Meshereza eske ayo mafaranga ni makeya? Muyahurumbire muze twirukanke twese kwiterambere kuko ubugirigiri bugira babiri. Ciao ciao, mugire ibihe vyiza.